Kristo Imana se umukama wacu Yesu Kristo ni heza gigo. Jewe n'umuryango wanje turi n'akanyamuneza ko kubona uyu munsi mwiza twifatanije igisabisho turi kumwe imbere y'Imana. Nazananye na bose kare nahora nizanana mu guno munsi twaje twese kugira ngo tubaramukirize hamwe. None rero ubwa mbere reka mbanze ndabifurize Noheli nziza. Noheli nziza. Nongera ngira ko ndabifuriza n'umwaka mushasha w'2021. Turahimbawe cyane kubona turuhimbaje iyi minsi mikuru Uburundi, abarundi bose bari mu kanyamuneza, bari mu mahoro, bari mu mutekano, mbere ndetse atani kigoyi bafise. Turashimira Imana cyane. Ndabona ingene Musa iyo mbonye muyagayaga neza biba byerekana yuko mwarose icyo mushira mu nda. Kandi murabizi yuko ari byo hangiro twihaye twese abarundi yuko tuzokora ibishoboka byose kugira ngo umunwa wose uronke icyo ufungura. None Imana aratwumvise kandi bituma bigenda neza. Nagomba ndabasabe tubanze dukomera amashi Imana kubona yaduhaye ikigezi. Imana no kwikegurukira iminsi yose kuko mu Burundi ntitwamye tumeze uku. Mu Burundi twama muri mwene ibi bihe mbere twaba turi mu nzara, ariko ubu byarahindutse. Mwaga ikiganda kera niho twaza gusuma mu isoko y'Ikabamena. Mwari muzi yuko nahaje kuva nkiri mutoyi kubera ngaha ndahafise inshuti ngaho hepfo. Usanga rero naraza kenshi. None rero Imana tugume tuyininahaza tuyikengurukira ku byiza idahengeshanya kudukorera. Nagira ubwa kabiri nshimire mwebwe ba Kristo cyane cyane Patiri mukuru aturongoye, kuko ndazi yuko ngaha mufitiye urukundo rukomeye. Aha sinzi ko muvyibuka, aha mwarahampezagiriye. Ndibuka igihe naza Patiri aca andungikana ijambo ry'Imana atujane n'Imana. Ujya muhezagiro rero mwampaye warangiriye kirumara, kuko Imana yagumye imbungabunga kuko ngendana ijambo ryayo. Aha rero mwarampezagiye muranyipfuriza imigisha. None raba ndahagarutse ari jewe ndabarongoye. Ndabakengurukire rero kubona mwaranyizeye mu bandi barundi bose mukamuvuga muti ni wewe dushize imbere. Ariko rero murabona ko mutanshinze ivyoroshe. Hariho ubabahora bavuga ngo mbega ngo ko ntakikubona. Naje nkamubwira nti none kwa ndungitse i Burundi ubu ndi wa mwese ni paruwasi aha ndimwo ubu ndi hose uko mwandungitse mu Burundi bwose. Kera nahora ndi wo kwa mawe no kwa dawe, n'ubu ndi wa mwese. Ndabashimiye cyane kubona mwaranyizeye. Rero ubu turi mu bihe dutegereza kubandanya urugendo turi mu Mana. Harageze yuko nk'ubu tugira dutangura umwaka, ko dutangura twebwe nyene kwigira inama yuko uwo mwaka twaba twahindutse turi abantu b'ubuntu, abantu b'umutima w'urukundo, abantu b'ikigongwe. Turashima cyane mbere nivyo Eklezia iduhamagarira kwa Mungu, nivyo batwigishije kwa gatanu wa Noheli
nibyo batwigishije bavuga bati tugire urukundo tubumwe tugire umuvukano. None nibyo nobasaba nanje nkuko babitwigishije, tugire ubumwe tugire urukundo tugire umuvukano tubabarane. Haje ikintu ca mbere no kubabarana. Iyo umwe afise ingorane nawe ukumva yuko uzifise. Ubu mwaka rero utangura, ubu mwaka twese twoba umwe wese ku ruhande rwiwe yahindutse akavuga ati ubu rero ngira mbe umuntu afise umutima runtu. Erega hariho ntavyo muramwumva bavuga ngo hariho upfa agenda ngo ryarapfuye abura imva. Harya rero n'ubu ufise ubuntu barinze bavuga ngo ryarapfuye agenda, nta rukundo aba afise, nta muvukano aba afise. None rero Uburundi bwacu dukora ibishoboka byose, isi yose izivuga iti twarabonye igihugu cy'umuvukano, tuvyiditirire uko nyene. Ariko rero ntidushobora kubironka tutari kumwe na Mutima Mweranda, tutari kumwe n'Imana. None rero nanje icyo ndabasaba igisabisho. Ndabasaba ko mudusengera mu muryango, mu gihugu, mu makomine, mu maparuwase, twese tugume dusabiranira kugira Mutima Mweranda agume muri twebwe aduha impanuro, kagatima mpanuro tukagumane kugira ngo bize bigende neza. Ndabasavye rero ntimuze muhengeshanye kunsabira kugira ngo ngira amagara yo kubarongora, kuko ndazi yuko nuwovuga ku radio gusa ngo aragwaye, ndazi yuko muca mwijirwa mwese. Nico tubarira kuguma munsabira kugira ngo bigume bigenda neza. Ndabakengurukire rero ku mutima w'urukundo mwanyakiranye w'umuvukano, kuko ndabona igihe nahora nza sinahora nsanga abantu mu isengero bagana uko nawe hari n'ababuze aho bicara. Nabonye yuko n'abasenzi ya mbere baciye baguma aha. None rero ndabakengurukire byerekana urukundo mu nkunda. None ndabashimiye cyane, nanje nsaba Imana igume ibahezagira, ihezagira ibikorwa byanyu, ibaha umugisha, muze murime mwimbure, hanyuma tugira amagara meza, tugira ubuzima. Imana ibahezagire.